Kw'igenekerezo rya 14 Ruheshi mu bigo vy'ihoteli Royal Palace mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'inama nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo kugurura icese ibiganiro bihurikiwemwo amashengero yo mu karere ka Afrika yo hagati ahurikiye mw'ishirahamwe SETA. Ivyo biganiro vyari bijanye n'ingendo ya demokrasi mu vyo kugenzura, gucungira no gutunganya neza amatora. Mw'ijambo ashikirije, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodiste Uni mu Burundi, yamenyesheje ko amahangiro nyamukuru y'ivyo biganiro ari uguha abayobozi b'amashengero n'abandi bakristo ubumenyi bw'urufatiro mu bijanye no gucungira amatora mu ntumbero yo kuronka ivyayavuyemwo bihurizwako na bose no kubaka igihugu gitekanye. Yongeye amenyesha ko ivyo biganiro bifise intumbero yo gukarihiriza ubumenyi abarongozi b'amashengero n'abandi bakristo kugira ngo amajwi y'ubuhanuzi yabo yumvirizwe n'ubutegetsi ku neza ya bose.